Ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu Sotavebu Protavebu ryasubiye gukora ku mugaragaro mu nama yo guhimiriza abanyonga amakinga kugira ngo bamenye ivyo basabwa n'ivyo bategerezwa kubahiriza mu mwuga wabo. Yahuje abarongoye ibituro vy'amakinga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 mu kakaro mwaka wa 2025 yari yatunganijwe n'ishirahamwe Sotavebu Protavebu ifashijwe n'urunani rw'abakozi bahurikiye muri ico gisata c'imyuga mito mito FNTTC. Bahenda Damien ajejwe inyigisho mpuzamasendika muri urwo runani yabasiguriye uturusho turi mu itegeko rishasha rigenga itozwa ry'amatagisi aba banyamwuga bazoronka mu gihe bagiye muri sendika. Uyu munsi rero guko mwavyumvise nejo na hirya y'ejo hariho ibintu bishasha biriko birakorwa, hariho amategeko mashasha ariko araza. Uyu munsi rero nitwohava tuvuga ivy'amategeko vya sendika no kwinjira muri sendika gusa tudashimikiye ku itegeko rishasha ryasohotse ejo bundi ryerekana ingene amakori n'amatagisi azotangwa mu makomine. Iryo tegeko rirafise ico ridusaba dutegerezwa gukurikiza. Iryo tegeko ridusaba kwiyandikisha mw'ikomine. Umuntu wese atwara ikinga yunguruza abantu n'ibintu akabazwi mw'ikomine bazobereka ingene mu buryo ngene mwiyandikisha. Ica kabiri atezwa kuriha amataxe yanditswe muri iryo tegeko ari ku munsi ari ku kwezi. Ica gatatu ategerezwa kubahiriza amategeko ya parking. Muri ngaha mwese parking irafise amategeko igenderako, murafise amategeko mubahiriza n'ingene akazi gakorwa. Ica kane arico ca nyuma kandi gisabwa umwene gihugu wese, nukuvuga yuko abataxivero mwese abene gihugu twese duteza kwitaba amanama yose atunganijwe ku rwego rwa komine, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'igihugu araba ivyerekeye iterambere, ugukingira ibidukikije n'ibindi. Nukuvuga rero uriko urumviriza aya mategeko ibi badusaba, ibi dutegerezwa gukora, wo kwibaza yuko badufashe umenga ku gakanu. Oya namba. Aya mategeko ibi badusaba bidufasha kwinjira mu kazi neza, bidufasha kwegerana n'abakoresha, kwegerana n'abatware, gukorana neza mu makomite yacu, na cane cane turi kumwe. Murabizi gikurikira turi kumwe byose birashoboka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko turi kumwe na ya maparking yacu twahora tusaba, duca tubasaba amaparking meza tukayatunganya neza, tukaronka aho dukorera ameze neza hatekanye. Hanyuma bwa bwoba wa mutima wawe ubona umupolisi ukiruka, ubona chef de quartier ukiruka, oya ibisubira birahera. Hanyuma tukaca twiga ko twiza amategeko, ko turonka amafaranga, ko tuyabika, ko dutanga tax, ko tugwara, ko turuha. Ubwo nitwogira ishirahamwe, nitwoja mwishirahamwe rituvuza, nitwogira ingene tuzovuza abagore bacu n'abana bacu, ingene tugira akazoza kacu. Nivyo rero iryo tegeko nk'iryo nivyo rivyara ibintu vyiza cane. Na Emmanuel Nimbona arongoye ishirahamwe Sotavebu Protavebu yabasiguriye akamaro ko kuja muri sendika. Akarusho ka sendika nuko ari ishirahamwe riharanira inyungu n'agateka amategeko y'abakozi n'akazi. Muri Taxivero natwe turabakozi kandi tumaze gukora ibitari bike, haba mu bijanye n'ibiganiro, gushika muri izi ngorane canke ingingo tuba twafatiwe tugashobora gushika gusaba ibiganiro canke kwandika amakete twisunze iyo sendika, tuvuga amategeko ashobora kuba yahonyanzwe canke tuvuga ibijanye n'agateka k'uyu mwuga n'abagakora. Akarusho rero nuko turi muri sendika turashobora kwigishwa ibijanye n'amategeko atandukanye. Turi muri sendika
kubera ko iri mu runani rw'ayandi masendika turashobora guhura n'abandi. Nk'ubu muri Kosibu harimwo abahurikiye muri ibi byo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, iyo trako, ibyo gutwara abantu n'ibintu mu mazi, n'abandi bakozi bakomakomeye. Iyo rero bariko barahabwa amahugurwa ajanye n'andi amategeko agenga ivy'akazi, natwe tuba turimwo, kandi nico gituma uyu munsi hari iyi ngendo yuko tugomba kwigisha umutaxivero kugira ngo amenye amategeko guhera kwe gutwara abantu n'ibintu, no kuvuga amategeko agenga uruja n'uruza mw'ibarabara code de la route, hamwe n'ayandi mategeko. Kandi nk'uko ikiganiro cagenze, abitavye iyi nama bashimye ko ibi bintu byari nkenerwa mu bijanye n'amategeko. Akore n'akarusho kadasanzwe, novuga ko atari ibya bose. Bamwe mu bagendesha amakinga bashatse kumenya itandukaniro riri muri Sotavebu ya kera n'iyubu, kuko iyahahora ataco yabamariye. Ebwe akantu gatoya ndigomba kubaza, bega iyi Sotavebu tuyigereranye na Sotavebu ya kera cyangwe tuyigereranye na Sotavebu y'ubu? Iyo bibaye ngombwa ijya Sotavebu niyaba ariko imeze ntakizobize kutwunganira, ariko no kwibaza ko yoba Sotavebu shasha, kuko kijya gihe naho bavuga yuko hari cyo yadufasha, nubwo twari dufise amakarata, abandi amajire, twari dufise amaplaque, ibintu byose byasabwa twarabikora. Ariko mugabo hageze igihe nk'umuntu akagira ikibazo, nubwo wa telefona inimero twari tuzifise zari zanditse ku mabaje, ariko nubwo wa telefona twebwe turagize ikibazo ngaha, turafise umuntu ngaha agonzwe aragize ikibazo, n'ukwitaba ntibitaba mu biro. No kuvuga bibaye ngombwa rero twebwe bikaba bimeze uko, ayo mashirahamwe buriko muratubwira tutegereza kujamwo, ntihagire icyo dufasha nk'uko, urumva ntituzoba tworohera. Muratubabarira turiko turagira gute, ariko ibintu byababaje abantu kiriya gihe bitegereza kugenda abivuze kugira n'ivyaba umuntu azovuga ati hariho wabivuze turi mu nama. Kuri ivyo bibazo vyose Emmanuel arabahumuriza, akabamenyesha ko iryo shirahamwe ari rishasha mu ntunganyo, kuko amakosa yakozwe kera atagisubira. Oya, ni rishasha mugabo kandi ishirahamwe ryo ni rimwe rya kera. Iyo muvuze gutya turatwumva ko hariho ibitakorwa neza, na cane cane abari kuri tere bitwa abasekirite. Ubu rero nivyo turiko turahangana navyo, ari naco gituma mwebwe nk'indongozi muserukira amaparking bizoca muri ibiganiro nyene, kandi mwitegure kubifata mu minwe, ngira ngo mweho mwoshobora gutunganiriza abo murongoye canke abataxivero. Iryo shirahamwe ryabayeho mu kuva mu mwaka wa 2005, rikaba ariho ryemererwa gukorera ku mugaragaro. Ubu riri mu runani mpuzamasendika Kosibu.